Jenny baza yuko bivanye na experience ko nibuka yuko kera twakorana ama concert yo kumuranga. Bo sinzi yuko ari umukenyuro bahinde mbwa Jenny buka yuko kera twakora concert ya 16h tugatangura nka 16h abantu 2 baba batashe. Ron mugabo ni message shaka message muzoyitanga. Kera twakora concert zo kumurango cyangwa za kare nimba ubu abantu basigaye baza nuko baza batevye nuko natwe tuja kuri scene dutevye kandi nkuko nabivuze ntibiba bivuye kuri twebwe ababitege baba bafise ama intérêt yabo rero iyo myiko turayisabye muze murayikora kubaririmbye kuko jewe naho bombira na saa 9 ibyo bintu je ni experience naciyemwo biva uko iyo umuntu mugeti nimuze igiteramo kizotangura saa tuvuye nka 18h abantu mu mitwe bamaze kuba bibamwo yuko bavuze saa 2 saa 5 zo mwijoro ibyo bintu ifuye ko bihinduka kuko banyene gutegura igiteramo baba ariko baraturomira natwe kazi sitewe tuba twanse kuririmba kare oya ifo yuko iyo mentalite ibava kandi mu mutwe basubiye kwa kundi bavuze namba ari 2 abari 2 ko nkanje umbiye ko jewe muri misi navuze ati umbiye ko nza kuri stage 2 nkagenda nkaza kuri 2 ntaraja kuri stage dota nitahira bien kunzo kwereka 2 nari ndahageze bari mwambye ko kuri program hari nzi ko nza kurimba 2 kuko nza kurimba saa 6 Shangenda voilà Gabo hapo yibavuze ni kubera Fizo asanzwe ari umuntu peut-être afite confidence yemera kuko ubiye se pari abarinzi bari complexe mugera kuja kuririmba akabona yuko peut-être amaze imyaka myinshi aririmba uvuga ngo naho oje imbere yanje ari utovyemera hanyuma canke je naco imbariye bashaka bavuge ntangure toute façon aba bose baranzumvya imyaka bamaze mu mwuga naho oja après moi ntangora mugabo nshatse bwari abantu bari complexe canke yumva umengo niyo supporta kuririmbira abantu bake yumva umenga ni failure mugabo twe tukaba tuzi yuko nimba wiyemera barasi ico baguhamagariye iyo wumva wa kwamproye yagutumiye naza kugushaburira kuko amasaha mubwiye wayaje kandi waririmba ne hari abafise complexe hari uwanga none ga mona haje abantu 5 nibo baririmbiye jewe nta complexe mfise je n'umuntu vrema donc hari abantu uravuga uravuga ndenda bazi ko ari muri backstage wese shaka ari muri backstage ukabona abantu ko baraharira ngo utangura kandi rero niba hari na entrebo bahaririza micro par exemple amipro jewe genda ubwire nakatangure nakanawe cendanze amipro akaburi cyafata ugasanga amipro ariko yegeza inyuma umwanya we nyene kubera nyene boss bamwanyiye sexist cyo kora ko twamagaye abantu bafite ku mwanya bafite kare yego muri industry nimumenye ngene mutegeza gukomunika kugira abantu bakunda umuziki bakunda kuza mu biteramo bahamagare kuza baraza kare kuko umuntu usanga mu mutwe avuga ngo je ndagenda 21 ndagenda 27 kumva byose biri mu bintu bituma kumbure bita bikwetirwa programu mu natangiye sambira gateze tuko tutanamenya na déplacement z'ubuzigoye plus uguma mwibarabara cyane plus bikugora gutaha si
kumwe na Bikizo, kumwe na Mokensi, DJ P-Byte hamwe na Bidaka. Murabona yuko hari umuririmbyi abura, tubabwiye hakiri kare ataraja mu bibazo, gusa champagne nimubona ngaha byagoranye, yari kuba ari ngaha ariko byagoranye. muze mubwire kandi yicare hariya. Umunsi wa gatanu azoba ari hano ariko arateramisha abantu. Yatinye. Tubanze twakire boss atubwire ibyerekeye igiteramo. First of all, yabagere ntiyarahari aratuganiriza byinshi, nyuma turaza kwakira n'abandi turamuhaye ikaze. Karibu muri maison ya Gera Plaza. Nk'uko Sherisa aheje kubivuga, turi ngaha igiteramo cyateguwe na maison ya Gera Plaza Resto Bar. Icyo giteramo nk'uko byamaze kuvugwa cyitwa Welcome Summer Vibes, kikaba kiri ku magenekerezo ya 11 Rusama le 10 Mai azari kwa gatanu. Turacyasigaje iminsi ibiri. Nk'uko mubibona tuzoba turi kumwe na Bikizo na Mona na DJ P-Byte hamwe na Bidaka hamwe na Champagne. Amasaha barababwiye ni saa 11. Ku kintu kijanye n'amatike nk'uko bisanzwe biri, nk'uko twabikoze mu mwaka uheze, ibibanza bisanzwe azoba ari 10,000, hariho VIP azoba ari 25,000. Akaba ariho na benshi babandanyije badusaba amaplace ya VIP, barashoboye kuyarondera, amatike azoba ari kuri 35,000. Hanini ni ibyo, tutibagiye ko imbere ko tuzobakira azoba hari band ya Gera Plaza izobanza kwanza guteramisha abafans bazoba baje kuraba abartiste bazadufise kuri uwo munsi. Hanini ndiyumvira ko ari ibyo, ibindi nabyo ushobora kuba nibagiye, nk'uko Sherisa ajeje communication arashobora kunyunganira ibibazo kenshi bikunze kugaruka mu ma event mamwe nayo. Ijambo rigwawe Sherisa. N'abamenyeshamakuru muri imbere yacu murasi ibibazo byinshi ushaka kubabaza barahari. Ibibazo byanyu nibaza yuko aba bose barahari kugira ngo abajournaliste murahawe kazi kugira ngo mubaze ikibazo cyose mwifuza. Mbere reka uvuga ati welcome to Farias nawe kandi ikibazo cyose mu rugo. Ikindi nacyo ikibazo cya mbere kiraza pasaba barongera plaza icyayi mwateguye do special cyane ko mwatuzaniye umuririmbyi uranganje nuko ariko buri wese yikura Bikizo iki mwateguye bene tuko bavuga ati n'icyahe ikintu do special nk'abantu barongoye maison ya Gera Plaza bateguye ikintu kidasanzwe gihari. Cya mbere je novuga nk'umuntu arongoye maison nuko tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi twizeye kandi dukunda kandi tuzi yuko bashoboye, kandi nokongera ko b'abarundi, kuko kenshi na kenshi umenga kugira umuntu ategura ibintu bizemwo abantu benshi umenga hategerezwa kuba harimo umunyamahanga. Rero kubwiwanje nkavuga ati ikintu kizoba kiri special nuko premièrement ari abarundi. Nico kintu mvuga kidasanzwe kugira twerekane ko n'abarundi bashoboye, nabo nyine berekane ko bashoboye nk'uko byaba. Nico kintu novuga ko kiri special kuri uwo munsi.
abaje ikintu kijanye n'umutekano umeze neza nk'uko byabaye mu mwaka uheze nimbira yuko ariko bizosera kandi kuba ama ibyo wavuze navyo peut-être n'uburenganzira bw'iwawe abantu barafise ukungene bavuga ubuka nkuriya ibyo navyo sino bihagarara ko cyane cyo no hagarara ko no hagarara ku kintu kijanye n'uko ibintu byose bipanze neza kandi bizogenda neza bangeje ngaho Come Summer Vibes nico cyadukoranije ngaha sibyo ni kuvuga iki ibyo bindi peut-être ngirana uburenganzira bwawe bwo kwibaza ariko uzoba uri kuraja muri Orsige reka ndamwunganire kuri iki kibazo kurabaza akenshi ibyo bintu murakunda kubibaza ngo kuvavanura canke iki antuka nibaza yuko twaje gukora conference de presse kubyerekeye sibyo kubyerekeye umunsi wa vendredi ibyo kuvavanura canke nibaza yuko ari mu byo mukunda kubibaza ega umuntu adatumiye ko abanyamahanga ikintu nico ba bien ko ni ibintu mwebwe muguma mushyiramo abantu je sais pas quoi non je pense que nzoguma nsubiramo il faut kwikunda n'abanyamahanga barazanga bakavuga ati kubera iki mutubaha abaririmbyi b'iwanyu mu gihe mutazobubana tuzobubaha umva ko mubufisemo uruhara nibaza ko ama interview maze kumva y'abasane benshi baje ngaha bo bakishimira ibyo abaririmbyi bo ngaha bakora mugabo mwebwe mukatazuja ngaha mukaca muponde ibikorwa by'abantu bakoze ibyo turegama bya performance nibaza yuko kugira nsubire kwizegwa na Gera Plaza ni canke tuweke na Gera Plaza kugira ngume bantumira mu biteramo kwa kundi za performance kwa kundi umuntu aguma bikora neza sineyo ntari kuba ntabikora neza ari kuba karanyanyaye kuva kera cyane hari abantu twatanguranye murazi aho bari umva je novuga yuko ari chance naronse nibikorwa n'inguvu nguma shiramwo umva je sindebukirwa ashano ya chance kugeza n'ubu abafana bakintahura bagishigikira ibikorwa nakoze kuko muri iyi minsi novuga yuko abarundi muziki barawutahura siku abantu bumviriza umuziki barawutahura kuko no munsi nishobora kuja kubwira nishobora kuja kubombagura umufans ariko arakumviriza areke kubwira ko wagize nabi so nibaza yuko jewe nimba na basuye kunyizera nuko bemera ibyo nkora kandi nanje no kwitanga kwiwanje uko gutuma n'ubu anye nkiriho sino nta muntu n'umwe ari kuba anyakura ngo bana kaka cyane n'ujya wa desa wa 300,000 amamagare ngo ndagwe 300,000 so abantu bazoza vendredi ndabizeze yuko nkuko nabivuze umukenyuro ni wa wundi nyene watumye bankunda kuva za nonantombye kugeza n'ubu nibaza yuko umukenyuro mura ndabakenyerera ikabaduhira niyo mpamvu bahora kenshi bamamagara yego ikibazo cha kare naco cha wanje premièrement nashaka nshimire Gera Plaza kubera yanyiyumviriye muri aba artiste bazoririmba ngazo performinga le 10 même si comme mwabivuze ntakunze guperforminga cyane muri bino bice by'igisagara mais c'est un plaisir, c'est un honneur kuko abakobwa baririmba ni benshi wako ndabariyumvira ati biraduhamagare mu Kenzi ashobore kuza kuririmbira abanyakamenge c'est kuri byashize ku mutima cyane hanyuma ako gake maze guperforminga mu Kamenge naryohewe cyane parce que ndamaze kubona ko public yo muri no bice ni public iri receptive cyane n'abantu vraiment baza kuri amahera baje mu concert bazi ibyo bajemo bazi ko baje kuryoherwa so ndaryohewe cyane kandi I can't wait numva sinige mukirindo ndashubuje numva ngeneye ko hashika duhure turyoherwe nabo ndabaririmbire
basubire bampe ya vibe yuko quand même udatamba wirorera kwa yego c'est un peu ça en général mugabo iri champ bagije yuko nk'uko sanze n'abamenyereza yuko azoba akantu gashasha canke indirimbo ndazuzuranye kandi kenshi ikibabaje nuko maze kuba kubemerera album bwa nuko nyene kiba donc propose de dispose bashaka kubikora ikibazo kuvuga ko indirimbo zibuze indirimbo zirabi peut-être birashobora gushika nkavumvisha na nimwe canke nka zibiri bizovana na vibe izobihari ama ikindi naco cyo kibazo babajije cyo kuza umuntu kuririmba kuduga kuri stage ya TV kenshi hajya n'ukuri umuzo twidogeretse bw'abasani n'ukuri pe jewe nawo bonshira mu ntango yesi ngo hari abandi bamwe bahora bibaje na gutangura canke tiwe wabashaka ririmbi bwa nyuma gisepa jewe nawo bonshira mu ntango nawo bonshira saa 2 je ndaririmba ko jewe ikinzanye banagihejeje gukora nico kintu mbaje cyo kuza gukora ariko kenshi kandi ibi bintu muzoro mutwita ku mwiko mutwebe kenshi usanga abana banyene gutegura ibiteramo nibo bahora badutegura kuduga kuri stage baba bafise impamvu zabo peut-être ko baba barindiriye abantu babe benshi urumva je sais pas ariko kenshi nibiva kuri twebwe biva ku banyene gutegura ibiteramo ngo peut-être nabo bafise ama system yabo peut-être yaguhaye ama miliyoni abashaka ko bayakonsoma d'abord bakonsome tumba ukatsanga hariho n'abana malheureusement usanga umuvyeyi yasokanya abana abo bana ntibashaka kurindira gushika saa 6 z'ijoro kandi nanje reka nani ndabisaba Gera Plaza yuko vraiment jewe no shima ko kuri noja no kuri stage basinga saa 5 jewe naho mwonshira imbere ya Mbidata nta kibazo naho mwonshira imbere ya Mokenzi nta kibazo naho mwonshira imbere ya Philbite nta kibazo jewe nuko oya jewe nuko mbanje kuryohera bajya abakunzi banje abari abana bato rero oya we nibo gukura urafise abafana bawe ipo kwiyemera urafise abafana bawe undazi yuko hari abafana bawe ofise bo muri akarere ko muri no umuntu wese ngara afise abakinya biwe twese turabacuruzi b'amatomati mbwa umuntu wese afise abakinya biwe rero so nukuri jewe no saba yuko umwanya wo mu mwanya bitinze nka saa 5 saa 4 nzobe naduza kuri stage nibazovuge ngo je sais pas ngo barindire ngo Fizo nashobora kuduga imbere ya Mona canke Fizo nashobora kuduga imbere ya Philbert no bizovana na vibe ngaho ahubwo jewe nibazo njoza kubikurira kuri sere ni mumeje ndirimbe nigiye ego ngabo kenshi ntibiba bivuye kuri twebwe kenshi biba bivuye ku bantu bategura ibiteramo baba bafise impamvu zabo ngabo nuko kenshi nicyo bitugwa ko twebwe ego bon live natuka live tusengange tuzazowachi bizovana n'aba ndirimbo zobora bazigiriye no bizi gute kutahora kujaga aho tengerera bo hari live ivyo bavuze n'ivyo hari abantu bakunda live hari abandi bo babasha kubona umusani muri rimbi ari ngaho babasha kubona presence babashaka ko baganira donc il y a contact hein oya tuzobivanga bizovana na vibe hari tuzobivanga ariko je ngira urazi yuko mbonye ahantu hari live nashobora kwijana uko nyene ego ngabo murebe kuri live zosanga ndabaririmba indirimbo zibiri gusa kuko live urashaka kuranda kuri live karimba indirimbo imwe amasaha ngabo naco bizovana na vibe vraiment jewe
jewe mbonye micro mbonye ama instrument ari ngaho anye ntibwijana yego hama kibazo wambajije iyo wavuze n'ibyo mfite indirimbo nyinshi ndetse n'amakolabo menshi ndibaza umunsi wa gatanu ndi muririmbyi nkaba n'umu DJ byose nzobikora kuko byose ndabishoboye kandi na zimwe mu ndirimbo wanashima nakoze hariho bagenzi banjye bari ngaha tuzobiribana ngaha muzobibona so byose nzobikora ko ndabishoboye ndashakirana kabisa tugakoresha nagomba kunganira gatoyi yewe akabugishwa yavuze ati rimwe rimwe hari aho usanga ego ntiyabeshya hari aho usanga abateguye evenement babifisemo uruhara dino tepa hari aho usanga nk'umuntu kumbure yari gutangura umu artiste akakubwira ati bangira gatoyi ndabona umenga public nshaka kuririmbira ntirakwira muri evenement ariko yuko namwe abamenyesha makuru mu bimenya harabaho gukorana bati mutegura urubanza n'umu artiste agusabye ati urashobora kuma nka 30 minutes cyangwa 1 minute kugira ndabe ko public nshaka kuririmbira ko ndayibona rimwe rimwe urashobora kuvuga sitaguha 1 minute ndaguha 30 minutes urumva ibyo byose ni kuvuga ni mukuri kujya gukorana bati mwibi yategura urubanza n'umu artiste kugira kumbure mwese mwisante yuko mumeze neza muri uwo mwanya rero urumva ko haca haba ihungabana gato ya programme muba mwapanze ikindi cya kabiri naho hari aho bishika umusista akaryohe wamuhaye nka 45 minutes akakubwira ati rindira gatoya nyongera 15 minutes ndabona public yaryohewe ibyo byose bicabiza byongereza umwanya wari wateguye kugira abantu bashoye kuryoherwa ariko muri ibyo byose ni byiza ko umuntu agenda araraba kugira ashoye gukosora kumbure bishoye gukorera ku mwanya ariyo mpamvu mubona ko twashoboye kwicarana nk'abantu turi kumwe muri evenement kugira tubivugane hakiri kare kandi sesiri ko bizogenda neza ikuru nuko umuntu amenya ati harabaye agakosa turashaka gukosora kugira ibindi bishoye kugenda neza ndabijeje rero ko yuko tuzogerageza kuba gukurikiza umwanya tuba twateguye avuze ikindi kijyanye no gukorera ibiteramo hanze apareyo ngaha nabyo nyine biri mu migambi n'ibyakunda tuzobikora gikuru nuko tubifise muri programme y'ibyo twifuza kuzokora abantu nibaza tuzobagera kandi ndazi ko bizogenda neza cyane kuko twabikoze mu mwaka uheze ibijyanye n'akanyota ndazi kuri umunyeshamakuru stoke ziruguruye turazifise ngaha niwagenda umujerani hajya kugururire akwereke stoke ibinyobwa rero purdireke ibinyobwa birahari kandi birakwiye n'abandi uzobabwire baze bazoho namaje sinzi ko no munganira gatoya mbwa mbabayire kuko je ntirumve ko je nibaza yuko bivaye na experience ko nibuka yuko kera twakorana ama concert yo kumuranga bo sinzi yuko ari umukenyuro bahinduye mbwa je nibuka yuko kera twakora concert ya 16h tugatangura nka 16h abantu 2 baba batashe urumva mugabo ni message shaka message muzoyitanga kera twakora concert zo ku murango cyangwa za kare nimba ubu abantu basigaye baza nuko baza batevye nuko natwe tuja kuri scene dutevye kandi nkuko nabivuze ntibiba bivuye kuri twebwe ababitege baba bafise ama intérêt yabo rero iyo myiko turayisabye nze murayikora kubaririmbye bro kuko jewe naho bombira na saa 9 ibyo bintu je ni experience naciyemwo biva kuko iyo umuntu mugeti nimuze igiteramo kizotangura saa tuvuye nka 18h abantu mu mitwe mwamaze kuba bibamwo yuko bavuze saa 2 saa 5 zo mwijoro ibyo bintu ifuye ko bihinduka kuko banyene gutegura igiteramo baba ariko baraturomya natwe kazi
si twebwe tuba twanse kuririmba kare oya ifo yuko iyo mentalite ibava kandi mu mutwe basubire kwa kundi bavuze namba ari sambiri abari sambiri ko nkanje umbwiye ko jewe muri misi navuze ati umbwiye ko nza kuri stage sambiri nkagenda nkaza kuri sambiri ntaraja kuri stage doca nitahira bien kunzokwereka ati sambiri nari ndahageze mwari mwambwiye ko kuri programme hari nzi ko nza kuririmba sambiri kuko nza kuririmba saa sita doca ngenda voilà ngabo hapo yibavuze ni kubera Fizo asanzwe ari umuntu peut-être afite confidence yemera faut pas oublier c'est ko ari abarinzi bari complexe kugera kuja kuririmba akabona yuko peut-être amaze imyaka myinshi aririmba uvuga ngo naho uje imbere yanje hari utovyemera hanyuma canke je naco bimbariye bashaka bavuge ntangure toute façon aba bose baranzumvya imyaka bamaze mu mwuga naho uja après moi ntangora mugabo nshatse bwa hari abantu bari complexe canke yumva umengo niyo supporta kuririmbira abantu bake yumva umenga ni failure mugabo twe tukaba tuzi yuko nimba wiyemera barasi ico baguhamagariye iyo wumva wa kwamproye yagutumiye ntaza kugushaburira kuko amasaha mubwiye wayaje kandi waririmba ne hari abafise complexe hari uwanga none ga mona haje abantu batanu ngo baririmbira jewe nta complexe mfise je n'umuntu vraiment donc hari abantu uravuga ndenda bazi ko ari gihe muri backstage wese shaka ari muri backstage ukabona abantu ko baraharira ngo gutangura kandi rero niba hari na entrebo bahaririza micro par exemple amipro jewe genda ubwire nakatangure nakanabe cendanze amipro akaburi cyafata ugasanga amipro ariko yegeza inyuma umwanya we nyene kubera nyene ya boss bamwanyira c'est existe cyo twakora twamagara abantu bafite ku mwanya bafite kare yego muri industry nimumenye ngene mutegeza gukomunika kugira abantu bakunda umuziki bakunda kuza mu biteramo mubahamagare kuza baraza kare kuko umuntu usanga mu mutwe avuga ngo je ndagenda 21 ndagenda 22 byose biri mu bintu bituma kumbure bica bikwetirwa programme natangiye sambira tuko tutanamenya na déplacement z'ubu zigoye plus uguma mwibarabara cyane plus bikugora gutaha ego amusanze nawe wateguye amashaka abantu batatu bashaka kuri nigura barashitse nawe baranga kugira ngo ngene naba ugakora gusaka ko bakakuhaye kugira ngo uje confiance kuba ubwaru uratogwa bagare bigatuma bakuba kandi kuko cyane kuza kwicano cyo kwanja kuna kandi mura kuze kura n'abantu baharira kuri yo mwanya bamaze kubona kugira ko umustar kuri ibintu babandi bose audience ko bimeze gukora performance nziza gusa nabi basi hamwe no gukurikira bakati bo ama ifo guhimiriza abantu rero urabona ko team yose ego isanzwe ya 10,000 bazaba bari hasi
urakoze kuri ico kibazo. Reka kandi nsubire nshimire kandi na status ngaha kongera narabivuga keshi je mvugira ku mastati abamurikina ku mastati wanje cyangwa za social media bikunze kuko nkuko navuze l'homme propose Dieu dispose dafise contrat ya zokora tuwa muri Canada izotangura mu kwindwi gerane nabivuze ko nazosubira kuza mu Burundi apart yuko naronse nyene umuntu asubira kandi kunyizera akantu mata so mugabo iyo tuwa fise ni izotangura mu kwindwi atogeza mu kwicumi na kabiri zogaruka urumva nuko nagarutse no munsi niko bantumiye nimba umuntu kandi dosubira kandi kuronka umuntu azonumira mu kwa gatandatu zogaruka ariko icyanzanye ngaha ni concert iyi concert zoba vendredi n'ahandi sinari kuba niyo mpamvu urumva umugani adahari nta festival ishobora kuba ihari kuko nije ndi muto urumva so kandi naragize na live ndiko dasaba nyene kigongo abantu ba ruguru yuko kuko benshi bari bitize yuko festival de l'independance izoba mugabo arabahaye program kuntu bizoba bimeze maybe next time ama bala kwa ntibizoba bamba bari bego amahoro. Okay, kwanza nafurahi kubaona na mimi kwanza niko na question natauliza. Bali invite ba journaliste wote au abakuinvite ba journaliste wote? Bose. Sasa bwana siku ya Rayvanny walikuwa wengi sana tofauti na hapa Kisimu. Siku ya Rayvanny walikuwa wengi sana maana hiyo yala sale yote bila sukumana. Maana Rayvanny alisemaga mundu basali wenu wa kunyumba samani mnanipatia pia mbapatie. Hapa siwaoni kama mnayala mnaona niko tu mnasabilika hapa. Yesu mko afika mmoja hata kama 500 hata kama mimi bali yangu mwe sawa tu. Bo kitu ningesema ki nafurahi kama kumuona nafika tena mkubwa wangu na karibu tena sana. Les 10 tutakuwa hapa vitu vitakuwa bien sio na sio. Tunajiprepare bien bafane bakuye kila kitu kitakuwa sawa mbo. Sitaongea mengi. Ndio hiyo tu. Merci. Yes. turashimiye abamenyeshamakuru kubandanya ngo dushyigikira n'inyuma y'uriya munsi muze mubabwire uko byagenze merci beaucoup turarangiza